umugwi severe uremeje uno musi kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha kurongora igihugu ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi mu 1972 1973. Muje kuvyumva uyu ni Petero Karaveri Ndayicariye mukuru w'umugwi severe, umugwi ujejwe rero kunywanisha abarundi no kurekuriranira. Hari mu nama nshingamateka mu gihe ariko abashikiriza ivyaranguwe muri uyo mugwi. Murumvise rero ko mu mugwi bamaze kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ko babwise ihonyabwoko ryakozwe rikorerwa abahutu. Reka rero twumvirize Petero Karaveri Ndayicariye kuko hari n'ibindi yashikirije mu nama nshingamateka. Na gatandatu Rusama mu 1972 ibinyamakuru vyo mu Bubirigi nka La Libre Belgique, Le Soir, La Cité, Le Devoir, Le Peuple n'ibindi binyamakuru nka Le Monde vyose vyamenyesheje amakungu kw'ivyaha vyo kugandagura abahutu bize mu Burundi ari ihonyabwoko kandi ko bitabona ingene iryo honyabwoko rizohagarara. Mu Bubirigi kandi harasohotse mu kwezi kw'icenda mu 1972 icegeranyo canditswe n'umugwi uharanira agateka kazina muntu cemeza ko ihonyabwoko ririko rikorerwa abahutu bo mu Burundi ribandanya mu buhinga uwitwa Hitler yakoresheje mu kumara abayahudi. Iryo shirahamwe ryitwa La Ligue Belge des Droits de l'Homme yo mu gisagara ca Louvain yavuze iti, nduguruye twamugina, le génocide des Hutus se poursuit dans le plus pur style hitlérien. Le génocide des Hutus se poursuit dans le plus pur style hitlérien. Ndugaye twamugina. Ikindi umugwi severe ntiwokwibagira kumenyesha abashinga amateka n'abakenguza amateka n'ivyanditswe n'umwigisha René Le Marchand kwigenekerezo rya 20 Munyonyo mu 1974. Uwo mwaka René Le Marchand niho yasohora igitabo yise Le génocide sélectif au Burundi. Ku vyaha vy'agahomerabunwa vyakorewe abarundi mu 1972 mu 1973 ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryarasohoye raporo kwigenekerezo rya 2 mu Kakaro 1985 yemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iyo raporo yitwa Rapport Whitaker. Iki kintu kirahambaye. Ishirahamwe ONU ryaremeje ihonyabwoko ryo mu Burundi habura ubutegetsi bw'igihugu buvugira bagandaguwe. Rapport Whitaker twashikirije inzego zadukoranije no musi. Uwundi muhinga yasiguye ivyaha vyabaye mu Burundi mu 1972 n'umwanditsi w'umuyahudi afise akabira k'abanyamerika yitwa Ervin Staub yanditse mu 1989 ku caha c'ihonyabwoko cakorewe abahutu bo mu Burundi. Abandi banditsi bazwi mu Burundi ni Jean-Pierre Chrétien yigishije i Burundi na Jean-François Dupaquier bigishije mu Burundi. Basohoye igitabo mu 2007 bemeza ko ivyaha vyabaye mu Burundi mu 1972 na 1973 ari icaha c'ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Abo banditsi bose bigisha mu Burundi mu 1972 igitabo banditse cemeza ivyabaye vyakozwe n'ubutegetsi, cemeza ko ivyabaye vyakozwe n'ubutegetsi
bwa Michel Micombero. Ico gitabo banditse citwa Burundi 1972 au bord des génocides. Duhereze ku mwanditsi René Le Marchand namaze kubashikiriza. Twamaze kubashikiriza yakurikiranye cyane ivyaha vy'agahomerabunwa vyakozwe mu Burundi. Uwo mwigisha René Le Marchand yashimye gukoresha ijambo rishasha. Kuriwe mu Burundi ntihabayeho nyabwoko gusa, bimwe bita genocide. Kuriwe mu Burundi habayeho nyabwoko yise ethnocide. Ethnocide, iyo jambo rishasha ethnocide yarisohoye mu 1994. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubaha mugize ibiro by'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, banyakubaha mwese mwatowe n'abene gihugu, umugwi severe ushinzwe gutohoza ukuri ku vyaha vy'agahomerabunwa vyakorewe abarundi mu 1972 na 1973. Umugwi severe wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu kuva hejuru gushika mu nzego z'intango imbere y'ivyaha vyakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu 1972 1973. Umugwi severe wihweje kandi ibimenyetso vyerekana ingene ubutegetsi bwa President Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Umugwi severe uremeje uno musi kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa President Michel Micombero n'abamufasha kurongora igihugu ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi mu 1972 1973. Iki cegeranyo gishikirijwe inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ziri hamwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Banyiteka mwese muravyumvise, umugwi severe uhejeje kwita izina ivyaha vy'agahomerabunwa vyakorewe abahutu bo mu Burundi mu 1972 1973. Uza kwisonga muri ubwo bwicanyi yitwa Michel Micombero kuko ari we yaramuswa igihugu mu 72 mu 73. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka, mwese bubahwa mwatowe n'abene gihugu, umugwi severe warabandanije uriga wongera urasoma amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu uyerekeza ku vyaha vyose vyakorewe abarundi batandukanye. Ivyo umugwi severe uhejeje gushikiriza abarundi ku caha c'ihonyabwoko cakorewe abahutu bo mu Burundi bisigura ko kandi habaye ivyaha vy'agahomerabunwa, crime contre l'humanité, vyakorewe ikiremwa muntu. Mwijambo rimwe, ahabaye icaha c'ihonyabwoko haba habaye crime contre l'humanité, haba habaye crime contre l'humanité. Ivyo vyaha vyasinzikaje ku buryo budasanzwe agateka n'ubuntu bw'abarundi sinzi vyabaye mu gihugu cose. Ico bita mu kinyamazuru bwicanyi
canke ibitero bihitana abasivile benshi hakoreshwa amajambo twakuye mu mategeko ico bita caractère systématique ou généralisé mu gihugu. Iyo tuvuze ibitero ntibisigura ibitero bikozwe n'abasirikare, bisigura ubwicanyi bwose bwateguwe bukaja mu ngiro buraba abanyagihugu b'abasivile kandi badafise ibigwanisho. Ivyaha vy'agahomerabunwa crime contre l'humanité vyakorewe ikiremwa muntu bivugwa iyo habaye ubwicanyi bw'ikivunga buhitana abanyagihugu benshi. Ivyo vyaha biba vyakozwe mu gihugu cose, ivyaha vyakozwe n'abantu benshi bakorera hamwe kandi bakagandagura abanyagihugu bisubiriza. Ikiranga ubwo bwicanyi ni ingene bwateguwe n'ingene buja mu ngiro, bikaboneka ko hari intumbero n'integuro abakora ivyo vyaha bahawe, bakongera bagakoresha uburyo buhambaye bwa leta canke uburyo bw'abigenga bwegeranijwe n'inzego z'igihugu. Iyo nteguro y'ivyaha ntirinda kumenyeshwa bene igihugu nk'umugambi w'igihugu. Igihambaye muri vyose nuko haboneka integuro plan canke umugambi politique bigaragaza ko ibitero vyabaye vyateguwe. Ivyaha vy'agahomerabunwa crime contre l'humanité vyakorewe ikiremwa muntu birashobora gukorwa mu gihe c'amahoro canke mu gihe c'ingwano. Ivyabaye mu Burundi mu 2022 naho vyoba ari ivyaha vy'agahomerabunwa crime contre l'humanité vyakorewe ikiremwa muntu, umugwi severe waravyize wongera bitohoza wisunza amategeko y'igihugu, igitabo c'amategeko mpanavyaha n'amategeko mpuzamakungu Uburundi bwemeje. Harabaye mu Burundi ivyaha bidasanzwe, abanyagihugu b'abahutu b'abasivile baricwa mu gihugu cose, mu makambi y'abasirikare n'abajandarume. Abasirikare n'abajandarume baratswe inkoho baca baricwa na bene wabo b'abatutsi. Ivyo vyarabaye muri kompanyi komando Igitega, mu ikambi ya Bururi n'ahandi. Abasirikare n'abajandarume benshi bari barungiswe muri konje batazi aho rizoherera, ico bita konje illimité. Bagandaguwe mu bambere mu gihugu cose. Ivyaha vyakozwe mu 2022 vyerekanye ububegito bwinshi bwatoteje abahigwa ku mubiri mu by'ubutunzi n'ubutungane, kugira ikiremwa muntu gitakaza ububasha n'iteka gihabwa n'amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu.